ni sawa bene wacu hemwe nimubabwire ababakoresha baduza amahera batayadugije ngo mugume ku mafaranga mwahora muronka muce mushaka mubireke kubera mu Burundi birashushe. President General Major Evariste Ndayishimiye ariko aradushikiza musitanteri wa komine Mpanda yagutse Leopold Ndayisaba yaratubwiye yuko rimwe gusa amakamyo 10 ya remorke yasohotse Burundi kuri y'amabuye gaciro bita Corta, amafaranga yari y'amadovize aciye aboneka, amahera y'amadolari acarakoroka. Bisigura ko mu minsi iri imbere hoho ngo gomba sohore byinshi ku buryo kuri marché noir hazonganya igiciro c'idolari na berbe. Rero bene data mwe muri mu mahanga mukora amafaranga y'amadolari murabe bongera umushahara sino murabihomberamwo, kandi nimba mwatangwa ibintu by'imigumuko ngo yonye mu Barabu mubabwira yuko muca muhembwa ubusa, amafaranga y'inota yakorotse gose, ifaranga ry'u Burundi rigomba risubire mu gaciro ka hekera. Nukuvuga isima yamaze gukoroka ibihumbi 15 ku mufuko, fera beto zakorotse, igitoro gica gikoroka, ibintu byose mima y'imicere kuyikodesha ikoroke, indya zisubire kugavuye ikeza ka kera, hama twongere tubeho neza nka kera. Rero nimurabe ibazi ikamyo 10 gusa zigiye rimwe, kandi ikamyo 200 yatubwe ko mu kw'icumi hacasohoka ikamyo 200. Rumva amafaranga acakoroka gose. Muvuge n'ababosi ko amafaranga muhembwa mu Burundi yakorotse cyane, babongera agashahara. Sawa murakoze.